igice cya kabiri. Ku munsi ugira gatatu haba ubukwe i Kana i Galilaya, kandi nyina wa Yesu niho yari ari. Yesu nawe atorerwa ubukwe bo n'abigishwa biwe. Maze vino ikamye, nyina wa Yesu aramubarira ati nta vino bafise. Yesu aramwishyura ati duhuriye hega nyina wanje? Igihe canje ntikiragera. Nyina abwira abasuku ati ico babwira cose mu gikore. Hariho impange z'intango zitandatu z'amazi zabajwe mu mabuye, zateretsweho kubwo kwihumanura nk'uko umugenzo w'abayuda wari uri, imwe imwe yuzuzwa n'ibibindi bibiri canke bitatu. Yesu arababarira ati nimwuzuze izo ntango mazi. Bazuzuza kugeza ku mbiga. Arababarira ati mudahe ubunyene, mushire umuteretsi mukuru. Baramushira. Umuteretsi yumvirije amazi yahindutse vino, ntiyamenye yavuye, ariko abasuku badasha amazi bari babizi. Umuteretsi ahamagara umukwe aramubwira ati umuntu wese ahora abanza gutereka vino ziryoshe, maze bahimba akabaha izitaryoshe, ariko ho iziryoshe nizo wabitse gushitsa ubu. Iryo ni ryo tanguro ry'ibimenyetso Yesu yakoze ari Kana i Galilaya, yerekana ubwiza bwiwe, kandi abigishwa biwe baramwizera. Imana ishimwe. Turi mu bihe aho buri muntu wese ariko arahamagarirwa usabana na Mpwemu Yera. Ndagiye kuvuga kandi ibijyanye na Mpwemu Yera, kubera ko ico Imana iduhamagarira ni imigenderanire myiza na Mpwemu Yera. Hari ikintu umwongereza umwe yavuze, yaravuze ngo religion is nothing. Ibijyanye n'idini ntaco bivuze, ntaco bisobanuye, ntaco bimarira ubuzima bwawe. Ariko avuga ngo but the relationship with God is everything. Imigenderanire myiza yawe n'Imana niho vyose vyawe wifuza bihagaze. Ico uyu munsi nkeneye kubazana gutahura ni imigenderanire, ni relation yacu hamwe na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera niwe ari charge y'ibijanye n'imigenderanire yacu n'Imana. Yisomye mu Bikorinto ba kabiri igice cya 13 ku murongo wa 14 haravuga ngo nuko ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana hamwe no gusangisha ubumwe buva kuri Mpwemu Yera bubane namwe mwese. Ibijanye n'Imana tubona urukundo, ibijanye na Kristo tubona ubuntu, ibijanye na Mpwemu Yera tubona ubusabane, imigenderanire, koinonia mu Kigiriki, aho Imana iguhamagarira gusangira ubucuti, kunywana nawe, kuvugana nawe. Ico gituma aho ubukristo bwacu buryoheye n'ahantu budahagaze ku dini, kubera ko ariko wavutse bakubwira, kubera ko ariko wumvise, ariko aho buri muntu wese yikorera ko n'amaboko yiwe ico ijambo ry'Imana rivuga. Imana ishimwe cyane. Mpwemu Yera niwe amaterializa ibintu vy'Imana biri spirituel, bijya uhora wumva. Hamwe na Mpwemu w'Imana niho wumva biri tangible, biri palpable. Rero Mpwemu Yera ico akora mu buzima bwacu no kutuzana muri kino kibanza aho tumva Imana nk'ikintu bakubwiye, nk'ibitito, mugabo uyumva kiri réel, ushobora kuyigumbira, ushobora kuyihungira, ushobora kumva kuri kumwe nayo, kandi ukabaho ubuzima bunesha wumva ko utari wenyene. Rero Mpwemu Yera atuzana burujana no gutahura imigenderanire tubwirizwa kugiranira n'Imana, imigenderanire tubwirizwa gukora hagati yacu n'Imana. Haleluya. Kubera ko uyu munsi natoye ino passage itubwira ibijanye na mariage yabaye i Kana, ni kubera ko ino mariage ufite twigicapo ca Mpwemu Yera, kuko mariage ni n'ubusabane bw'umuntu agirana n'uyundi bagacika umwe. Imana ishimwe cyane. Hano ndakeneye kubazana gutahura ibijanye no gukora kwa Mpwemu Yera muri isansi umengo ni ya mariage. Iki nico gitangaza ca mbere tubona Yesu atangiye gukora. Naho nyene iki gitangaza agikora avuye mu bugaragwa. Ahejeje kubatizwa, ijambo ry'Imana imbwira ngo nuko Mpwemu Yera amufata ukuboko. Avuga ngo ajanwa mu bugaragwa. Ndakunda version ivuga ngo amufata ukuboko amujana mu bugaragwa. Amujana mu bugaragwa. Nabwiye ubugaragwa ni kibanza kidasanzwe ku buzima bwacu. Ubugaragwa n'ahantu atawundi muntu ariyo, uza kubayo wewe n'Imana. Mu bugaragwa nta wundi muntu muzohurirayo. Ibijanye ubusabane ndiko ndababwira si bijanye n'abandi, si bijanye n'ukungene abandi babanye n'Imana, ni bijanye n'ukungene wewe ubanye n'Imana.
mu bugaragwa nta kindi kintu usanga. Ndakunda usomye mu isezerano rya kera avuga ngo nuko ayijane mu bugaragwa ahataba abantu. Barapresiza ko n'ahantu hataba abantu, n'ahantu mu kibanza aho wewe z'ukuri uza guhurira n'Imana, aho wewe kuba wewe wenyene, aho wewe uza guhura na wewe. Agiye birivuga ngo amara iminsi ariko arageragezwa. Mugabo ugiye kuraba ibigeragezo yaciyemo iminsi 40 n'amajana 70, birambwira ko yari yisonzesheje. Umubiri urasonza, yari yumva atamerewe neza. Mugabo hari ikintu Imana yari kirakora. Imana yari kiramujanjagura, kuko umviriza dimanche dukeneye kwinjiramo muri bino bihe hamwe na Mpwemu Yera ni dimanche aho ushobora gukora n'Imana ari umuntu yajanjaguwe n'Imana mu bugaragwa. Haleluya. Aho vy'ukuri atakintu na kimwe ugira ibanga kitameze neza muri wowe, usora imicafu yose, kuko hari ibintu Mpwemu Yera adashobora gukorana navyo. Nico gituma hari ikintu tuvuga gutegura ikibanza Mpwemu Yera, kugira Mpwemu Yera amanuke uko Yesu yari yababwiye. Bamanje gufata imyanya ya preparation, imyanya yo kubanza gukubura, gutegura ubuzima bwabo, aho Mpwemu w'Imana yaje ashikira ahantu hateguye, ahantu atacagi hari, atandobeke ihari, ahantu hari urukundo. Nababwiye urukundo ni sinonime ya Mpwemu Yera, kuko urukundo si kintu, umwanya umwe ni kintu, ariko undi mwanya urukundo ni nka liquide, n'amazi atemba. Iyo ndiko ndasoma n'amajambo abiri mbona muri Bibiliya avuga ibijanye no gutemba ku kintu. Biravuga ngo nuko nzosuka Mpwemu wanje. Nivuga ngo Mpwemu Yera nakira umuntu gusa, nakira umwambaro gusa, n'uruzi. Nzosuka Mpwemu, ikintu suka ni ikintu gitemba. Nico gituma muri Ezekiel tubona Ezekiel arengegwa n'urwo ruzi. Nabwiye rurya ruzi ni Mpwemu Yera, aho urengegwa, aho Mpwemu Yera afatamira ubuzima bw'iwawe. Akaba uruzi iyo rugutwaye si wewe uja aho ushaka kuja. Iyo uruzi rugutwaye rugutwara iyo ruriko ruraja. Nico Yesu yabwira Petero ngo igihe kiraje kandi kirashitse aho uyundi azoza akagukenyeza. Uyu adukenyeza ni Mpwemu Yera. Uyu adufata akatujana mu bugaragwa ni Mpwemu Yera. Mugabo kandi biravuga ngo urukundo rw'Imana rwarasutswe mu mitima yacu. Mpwemu Yera yarasutswe n'urukundo rw'Imana rwarasutswe. Nababwiye ngo urukundo ni sinonime ya Mpwemu Yera. Ikintu cyambere kizokwereka ko vy'ukuri wuzuye Mpwemu Yera n'urukundo ruzogurengera ubuzima bwawe. Cyo gituma utagira urukundo uyo Bibiliya ivuga ngo ntiyamenye Imana. Uwimana ntimurokonesa kubera ko Mpwemu Yera n'urukundo. Ica kwa mu buzima bwo akuzuza urukundo. Ikizokwereka ko uzuye Mpwemu Yera uzokumva wobabara wa undi wari wavuze kutazobabarira. Iyo uzuye urukundo wumva wo kwatura cyakintu wari waragize ibanga wumva to kwatura. Hamwe n'urukundo umviriza wumva wosiga vyose. Haleluya. Nako nabwiye iki ni gico gitangara cyambere Yesu yakoze avuye mu bugaragwa, avuye kujanjagugwa n'Imana, avuye kumenagugwa n'Imana. Uyu munsi kubera abantu iyi dimanche kutuzura Mpwemu Yera ntibatawuriye tuko turavuga brisma, kujanjagugwa. Imana ishobora gukoresha umuntu itajanjaguye. Uburyo kujanjagura niyo ibizi, ariko harabijanjaguza umuriro. Murazi kugira icuma bashobore kugicura bagiye forme bashaka nuko bagicisha mu muriro. Umuriro uroro ikintu cyari kigumye. Mpwemu Yera n'umuriro. Cyo gituma amaze kuzura Mpwemu birivuga ngo ibeya vy'umuriro vyigabangana ku mitwe yabo. N'umuriro uza ukakorosha kugira Imana iguhe forme ishaka. Iyo bariko baracura ibijanye n'imyami n'icuma bafata bagacisha mu muriro, hama bagafata inyundo. Mwibuke birivuga ngo ijambo ryanje ni nyundo. Imana ikakugira umwami wayo, ikagusongora, kuko ikeneye kugutuma ntushobora kuhaja utaciye mu muriro, utahuye n'inyundo, kugira ngo agusongore, kugira ngo ahazo gutuma ntihagire ikintu na kimwe kizoguhagarika gusika aho hantu. Aho Imana ikeneye ko aho ushika ugira impact. Bakurase umwami uraza kwinjira kuko usongoye. Iyo umwami udasongoye ntushobora kwinjira mu mubiri wawe, ariko iyo bawusongoye bawucize mu muriro bakawukubita n'inyundo, ako kanya nta kintu na kimwe kiwuhagarara mu nzira. Aho ugiye urapenetra ukinjira. Yesu amaze gukogwa mu bugaragwa, misiyo ya mbere yakoze atwereka igicapo cya Mpwemu Yera. Birivuga ngo agenda mu bugeni ahantu ikana mu Bugalile. Abantu ahageze bari mu musi mukuru, bariko bararyoherwa. Birivuga ngo vino irashira, vino irashira. Iyo ndiko navuga ino vino, ndiko navuga ibijanye n'ivyambere vy'umuntu, ivya kera vy'umuntu ahagazemwo mu muneze, ivya kera vy'umuntu yibaza ko arivyo bimutera kunezerwa no kumuha amahoro n'ibindi. Ivyo birashira. Niyandiri bo muri byo ngo
nagerageje kunywa ku mugezi iyo ngaha muri nosi irakama, ndihewera cyane, nzigirijwe, ndarira cyane. Nivuga ngo ni ivyambere wibaza ko ari byo ukeneye hejuru ubuzima bw'iwawe. Hari abantu bibaza ko ibyo bakeneye, hari abantu mu miryango yabo, hari abantu bakomeye, ari ubuzi, hari amafaranga, ari ibindi, ariko ibyo byose byaraheze. Bimaze guhera kugira vino shasha ifata ikibanza, aha ndashobora kubigira n'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Ivya kera, ruraso ya kera hamwe n'Imana ariko bidahagaze mu rukundo. Kera Imana ntiyari ikeneye urukundo rw'umwana w'umuntu, ariko uyu munsi Imana yexija urukundo mu isezerano turimo. Umviriza, hari abantu bitondera ivyo Imana yavuga atari kubera ko bayikunda, kandi kuko bavyitondeye ntivyabuze Imana gukora ivyo yavuze ko izokora. Ugiye kuraba n'abavugishwa n'Imana, ikintu cy'urukundo sizo cyari kiri imbere. Barademonta ubushobozi bw'Imana, berekana ko Imana iriho. Ariko uyu munsi mu isezerano rishasha, icambere duhabwa nk'ibwirizwa rikuru n'urukundo, byose bihagaze ku rukundo. Icyo dukora cyose kibwirizwa kuba kivuye mu rukundo. Nicyo gituma igitangaza cambere kibera ahantu abantu bari ko baragaragaza urukundo. Sinzi ko ari umuntu ariko ava muri kino kibanza. Ikizokugura ibidasanzwe, ibitangaza Imana avuze hejuru ubuzima bw'iwawe, ni iki kintu cyitwa baza y'urukundo. Vino irakama, vino irashira. Ikintu cyambere cyabaye, bagenda babwira Mariya nyina wa Yesu, baramubwira ati erega nta vino igihari. Hano biranyereka ingene nimba ukeneye gusabana muhemu yera, kuzura muhemu yera, icyambere urifo kugira iyo demande. Irifo ko umviriza ugende ukavuga ati vyashize, ivyo nani mpagaze, ivyo nanize, ivyo nanishimiye vyasenyutse, ivyo nani nashizeho nk'urufatiro mu buzima bw'iwanje vyasenyutse, ariko ndakeneye bishasha bivuye iwawe. Babwiye Mariya ngo vino yashize. Hano biranyereka ingene umuntu kugira ngo ashobore kuzura muhemu yera, papori ifo kabishaka, ifo kabona ko hari ivyashize muri hari ivyo birakenewe kamenya ko hari icyo akeneye, kuko ivyo yari afise yari yubakiye ku vyaheze. Baragenda bamubwira ngo vino yakame, kubera ko bagiye kubwira Mariya. Ubundi umuntu wa mbere yari concerne ngaha yari umuteretse, yari nyene urubanza. Mugabo baza kwimubwira mu nyuma, aronka information bwa nyuma. Information ya mbere umuntu yayironse ni Mariya. Mariya ni gicapo c'ishengero. Umuntu wa mbere umviriza Imana ikeneye n'umuntu yitwa ishengero, ni wewe, ni wewe. Babwiye Mariya vino yashize, ndavuga kubera ko baje kubwira jewe, nta namwe mbona Yesu ari bwigira ko igitangaza. Wovuga ngo kari kumwe na Yesu, yazana na Yesu, hari icyaza kudufasha, hari icyaza kudukorera. No, hari muri debut ya ministeri yiwe nta gitangaza na kimwe yari bwigere akora, mugabidirije kuri Mariya. Bivuga ngo ibi bintu bigomba kubangana ibintu biri spirituel, si ibintu vy'umubiri, ni ibintu vy'imwemo. Bamubwiye Mariya navuga ati okay, ibijanye n'ino demande yanyu ndabizi ko nta wundi ashobora kuyibaha, nta wundi ashobora kubakombra, nta wundi ashobora gukora kino kintu mukeneye. Ndabizi nubwo muje kubwira jewe, si jewe. Ndazi uwo mugomba, ndazi ufise inyishu y'ico kibazo, ndazi ufise inyishu y'icyo kibazo, si inyota yawe mu Mana. Hari umuntu afise inyishu iyo nzara ufise mu Mana. Yababwiye uteza kugira inzara n'inyota, utegerezwa kugira inzara n'inyota, ushobora kuvyuzura akaguhaza. Nta wundi ni Yesu, ni Yesu. Haleluya. Biravuga ngo ako kanya Mariya abwira Yesu, aramubwira ngo nta vino ihari. Bambwiye ko ata vino ihari. Yesu aramubaza, duhuriye nyina wanje? Hamwe ngo isaha yanje kitaragera, duhuriye hehe? Ibi birandaba jewe. Mariya hawe yo message. Ndakunda abantu b'imhemu, ndakwifuriza kumera nka Mariya. Abantu bashobora kudekoda ijambo riri kode Imana iguhaye. Ubundi Yesu amubwiye ngo duhuriye hehe, ni uko yamubwiye ngo kumwe abasudavuga ngo negative ntibishoboka, ntacyo ushobora gukora. Mugabo Mariya ntiyakira iryo jambo kuko nyene Yesu arivuze ko iryo jambo indani ryari nyegejemo ikintu. Muyani majambo aramubwiye ngo ni waba umunyamubiri ntacyo nza gukora, mugabo habo waba uw'imhemu hari icyo nza gukora. Bamenye ya muri kino kibanza nikimwe Yesu avuga tuviriza, harabo yabitoranirije. Mwe mwagira ubuntu bwo kumenya amabanga yahishijwe abandi, kuko abandi bafise amatwi barumva mugabo ntibumva icyo mvuze, bafise amaso ariko ntibabona. Ariko mwe mwarahawe kumenya ivyagizwe ibanga ku bandi. Mariya aragenda avuga ko bikoze hari icyo yavuze, aragenda abwira abakozi, arabwira ngo icyaza kubabwira cyose mugikore.
ndazi ko iyi nyota iri ngaha, iyi nzara iri ngaha, uyu mutsima mwagaragaje ko ari cyo mukeneye kivuye kuri we, ntaza kubisiga gutyo nyine, ntaza kuba indifera ku bintu nk'ibi, ntibiza gupasa inapex kuri we, no, hari icyaza gukora. Mbabwire, inyota yawe n'inzara yawe ntibishobora gutuma Imana iguma uko yari. Inyota yawe n'inzara yawe nivyo bitemera Imana, nivyo binyiganyiza Imana, nivyo bihagurutsa Imana kugira ngo ikuzuze muhemu wayo. Ako kanya ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu arahaguruka, arababwira ngo nimwuzuze izi mpange amazi. Hariho information hano batubwira benshi badakunze kubona. Ku murongo 5 havuga ngo nyina abwira abasuku ati cababwira cyose mugikore. Ku murongo 6 hariho impange z'intango 6 z'amazi zabajwe mu mabuye, zateresweho kubwo ukwihumanura, zasizeho kubwo ukwihumanura. Benshi bakunze kubona ino information. Igitangaza Yesu agikorera ahantu habaye kwihumanura, ahantu habaye gukuraho imyanda yose, zari zasiriwe kwihumanura. Iri jambo kwihumanura mu Cyongereza bakoresha ngo after the manner of the purifying of the Jews. Nivyatuma baba pure, nivyatuma baba abejejwe. Iki kintu kitabaye ntigishobora gutuma muhemu yarakora mu buzima bwawe, kuko iki kiramubabaza. Gatoya tugaruka ahanyene gene mu Heburayo 10 hera kuri 26 kugira bumve ico Bibiliya ishatse kuvuga. Kuko nama dukora ibyaha bigirankana, kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha. Ntihaba hagisigaye ikimazi, mwavyumvise? Kuko namba dukora ibyaha ibigirankana, namba dukora ibyaha ibigirankana, nivuga ngo ubikora uri conscient, bazi cyo kurakora. Mugabo kubera ko wumvise ko Imana ari nyabuntu, igira imbabazi nyinshi gateba kuraka, ndoyisaba imbabazi. Birivuze ngo kuko namba dukora ibyaha ibigirankana, biravuga ngo uwo muhemu azobemeza ibijanye n'icyaha, azobakonveka ibijanye n'icyaha. Uyu musarige twuvume ngo dukeneye ibindi, mugabo ibi tukuvume ngo ntaco bivuze. Mu mamisho yazanye muhemu yera harimo kubukonveka ibijanye n'icyaha ukihana. Hari abantu babirenza kuri rw'amazi bakuvume ngo nibisanzwe, abandi babiha agaciro. Narahariwe ibyaha byo muri kahise kubu no muri kazoza, ijuru ni gwanje. Mugabo bikaba amajambo, birivuga ngo ivyandikishijwe inyuguti biricisha, but the spirit gives life. Mwema tanga ubugingo, bigumye mu nyuguti biricisha. Mwema yanababwiye n'umukonvertisseur abikura mu nyuguti akabigira ivy'imwemu. Ivy'imwemu nivyo biguha ubugingo, inyuguti ziricisha. Hari abantu bibaza ko mu Mana ushobora kumanipira Imana. Kura kijambo rimbwira gutya iri ndarize. Hari undi yambwiye ngo Bibiliya avuga ngo nikico tubuza gukora ibyiza bibeho, ibi nabikozwe ngo ibyiza bibeho. Donc yibaza ko ari manipira Imana mu ijambo ryayo. Tibikunda. Nimba dukora ibyaha ibigirankana, dufise conscience y'ico tuko turakora, ntaco ninatwari nazoyikurayo ntawe uzobimenya, kandi uzosaba imbabazi. Imana yanje irambabarira, n'umupapa mwiza n'umusheri. Ntabwiye dimanche Yesu muri bimwe tubona yuzuye muhemu yari yakoze, harimo guhindira hanze abantu bose baza guhumanya urushengero, kandi atakigongwe. Yabaye rubura kigongwe. Uwo nzari rubura kigongwe ni Satani. Nababwiye hari intambara z'abarimbuzi. Birambwira Satani nk'umurimbuzi, the destroyer, kandi irambwira na Yesu nk'umuranduzi. Arawe nyine ararimbura. Nta kindi kizana gisuma atari kwiba, kwica no gutikiza. Usomye Yohana 1:3-8, nta kindi cyatuma Imana ayisho kwara kugira ngo agire iki sangangure ibikorwa byose by'umugwanizi. Yesu mu ruhande rumwe ni umudestroyer, no mu rundi ruhande Satani nawe nyene ni umuranduzi. Rero hariho intambara z'abaranduzi ngaha muri nose. Siko umuntu akaramba muri kiro kibanza. Nimba tubikora ibigirankana, ndakunze ngene birivuze ngo kandi tumaze guhabwa kumenya ivy'ukuri, ntiyaba hagisigaye ikimazi c'ivyaha. Byabimazi batanga kugira ngo bababarigwe. Birivuze ngo
ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucirwa kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Ukora ivyaha n'ibigirankana, you are not a friend of God. Ntabwo uri umukunzi w'Imana, uri umwansi w'Imana. Nta kindi kiba gisigaye ngo uzorigata abansi b'Imana kubera kubikora ibigirankana. Biga kikomeza ikavuga ngo ukengereye ivyagezwe vya Mose, ivyabona biri canke bitatu biramwicisha atakagongwe, mugira ngo umuntu azoba akwiye guhanwa ibirushije cyane. Umaracavuga ngo ivyo nivyo mu isezerano rya kera, ibi ndiko ndakubwira n'iby'isezerano rishaje. Cyo tuma mwemera ngiyo kugira ngo atu convince ibijanye n'icyaha, atwemeze ibijanye n'ivyaha, kugira ngo tugire twihane, kugira ngo za ntango za mazi zasiriwe ukwezwa uguhumanurwa gishwe kuzuzwa amazi amamuhemu Imana amanuke, vino shashe boneke. Hari ubuzima udashobora kuzurana muhemu yera, hari ukuntu ushobora kubaho kudashobora gupermeta. Nababwiye urukwi rwawe ubwiriza ko bishoboka byose ngo gume, kuko urukwi gumye niko rufata umuriro vuba. Urukwi gumye rufata umuriro vuba n'uwo muntu yitandukanye n'icyo icana gisa naco. No muntu wese umviza yanga icimana yanga agakunda icimana ikunda, ubwo niko rukwi gumye rufata umuriro vuba. Nayo ubundi vyani vyaguma vyivanga mu buzima bwiwa uzoguma urukwi rubisi, ubwo ntirufata umuriro. Imana kereko tuba inkwi zumye, izo nizo zifata umuriro vuba. Reka ndakubwira ikerekero, remorque ipakiye nishobora kunyaruka, imodoka inyaruka ni imodoka idatekeye. Ubuzima bwa bufise ivyo bwuzuye kudaharira, bwuzuye ivyaha, ntibushobora kunyaruka ngo ushike mu vy'Imana yagusezeraniye. Ifo ko widesharja imodoka ipakera romoro kumviriza kiragereka imisi n'imisi mu nzira. Cyo gituma nigitwara umwe barasinzira mu nzira agirike. Ubwo sibwo buzima Imana duhamagara muri kino gihe tuko turavuga ibijanye n'ikanguro. Imana ikeneye abantu birasa nk'imyami, kubera ko bataremereye badatekeye. Birivuga ngo mugira ngo umuntu azoba akwiye guhanwa ibirushije cyane, asiribanze. Ndashaka abantu muhansomere agize iki? Gusiribanga umwana w'Imana bisigura iki? Iri jambo gusiribanga ni jambo ry'igiriki ryitwa katapao. Ni kuvuga ngo umva gufyonyora, kujanjagura. Undi umwe gusa yamujanjaguye n'Imana kuya tushobora kubona vino shasha, ariko wewe nta burenganzira. Cyo gituma Mose yagerageje kubikora malgré ko ari umukunzi w'Imana. Haravuga ngo Mose ntiyashitse mu gihugu c'amasezerano ngo kubera ko ngo yakubise kabiri ngo ku gitandara ngo Imana amubwiye kubitera imwe. Soma neza birayi wawe. Iki gitandara yagikubise mu bugaragwa bw'Irefidimu, kuko iki gitandara Paulo bivuga neza ngo yari Kristo. Mwani maja mu Kristo yari yasiribanzwe, yari yajanjagwe n'Imana. Ico nico Yesaya yabonye, yavuze ngo yajanjaguwe n'Imana, yakubiswe n'Imana, yicurikisha n'akabunge yamara yajanjagura ibyacu bigabita. Niyo yonyene yabikoze. Mose agiye kubikora ubwa kabiri, Imana mubwiye ati kwera iki kintu ukoze mwani majambo nivyo urazi warihanganye, aba bantu narabahangaje kenshi biciye kuri wewe, imbabazi wabasabiye n'ibindi, mugabo sishobora gupermeta ko ushobora gusiribanga umwana wanje. Ni jewe je no kumusiribanga kugira ngo agakiza gashobore kuboneka ku mahanga kw'isi, ariko wewe nta burenganzira ufite bwo gusiribanga umwana wanje. Shatumye Imana itihanganira Mose, yamubwiye ati ngaharya rushikayo, tanga uburongozi si uzobashikanayo, kuko ico wakoze usiribanza umwana w'Imana. Paulo atazana rino yerekwa akazana yihishurwa mu buryo budasanzwe, akavuga ngo usiribanza umwana w'Imana. Iyumvire kubereka gukora ibintu n'ibigirankana, waramaze kumenya ukuri. Biravuga ngo mugira ngo umuntu azoba akwiye guhanwa ibirushije cyane, asiribanze umwana w'Imana, akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari igihumane, agacokora muhemu w'ubuntu. Muhemu w'ubuntu. Donc usiribanza umwana w'Imana ucokoye muhemu w'ubuntu, kuko muhemu yera ni Yesu mu yindi form. Aros parakletos, uyundi ameze nkanje, akora nkanje, ateye nkanje, yabira kuvyanje, arugikwa mu izina ryanje. Hari ijambo ry'Imana cyaribwira ngo muri Yohana ashivuga ngo izo mahango zaba zateretsweho kubwo kwihumanura. Toni vangu umuyuda yabuza kugira iki kwihumanura wenyene ubwiwe. Ntibabahumanura nibo bihumanura. Ivuga ngo mane majambo ni ikintu kiri personnel, kiri individuel, ni ikintu wewe ubwawe bikorera.
Dore ni kuvuga ngo izi mpanga kugira ngo vino nshasha ishobore kuboneka ni wihumanuye wenyine ubwawe. Tunganya ibintu. Birakomeza kavuga ngo zateretsweho kubwo kwihumanura kuko umugenzi w'abayuda wari uri. Imwe yuzuzwa n'ibibindi bibiri canke bitatu. Bibiri canke bitatu. Kuri bibiri canke bitatu. Hano biri kiravuga ivyabona. Biravuga ngo iyo affaire ni haboneka ivyabona bingahe bibiri canke bitatu izoba réglée. Cette affaire sera réglée ni haboneka 2 ou 3 témoins. Hari ivyabona bibiza gushingira intahe ko bwawe wihumanuye. Haleluya. Yesu umunsi umwe aravuga ivyabona bitatu. Icambere amaraso, amazi, ikindi mpemu. Ibintu bitatu. Iyo mibindi zo ntango zuzwa n'ibindi bibiri canke bitatu. Hari ivyabona bibiza gushinga intahe igikorwa mpemu yaraza gukora hejuru ubuzima bw'iwawe. Yesu aravuze hari ivyabona bitatu bishinga intahe umuntu. Icambere mpemu. Icakabiri amazi. Amazi ni iki? Nico ngomba kuvuga uyu munsi. Amazi asigura ijambo. Adyose aryogesheje amazi. Bavuga ngo amazi ni ijambo. Amazi ni ijambo n'ibitandukanye. Ijambo na amazi ni ijambo. Mweho mumasiko kweza kubw'ijambo maze kubabwira. Yohana 13:3. Ni kuvuga ngo aya mazi asigura ijambo ry'Imana muri wewe. Kugira ngo vino shasha iboneke babanje kuzuza amazi. Muyandi majambo izi ntango zirasobanura ubuzima bwacu. Bivuga ngo turi inzavya zibumba. Dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba kugira ngo icubahiro gihebuje kibitsima kizavuye kuri twebwe. Uyo mubiri wawe ugenywa n'intango. Ico tubonabwire turi bitwazi. Ariko uwo mubiri wawe ubuzima bwawe hari ikintu kibwirizwa kuba. Bubwirizwa kuzura ijambo ry'Imana no kubunwa. Yavuze ngo nimusukemo amazi, yavuze nimwuzuze. Nimbutuzuye iyi jambo ndiko ndakubwira ntibikunda ko mpemu yera ashobora gufata ikibanza hejuru ubuzima bw'iwawe. Nimwuzuze ijambo ribiza kuzura. Usomye ibyakozwe mu gice cya 10 bivuga ngo abariko barumva iryo jambo. Petero kavuga kwa Korneliyo bose bagira iki? Buzuzwa mpemu yera. Bose korako hari ico babwiwe. Hari ijambo bumvise. Mpemu yera akora andehoro y'ijambo. Tukubera ko abantu benshi batuzuye ijambo ry'Imana bari majambo vino shasha nshaka gufata ikibanza. Vino shasha ni mpemu yera. Haleluya. Arabwa ni mwuzuze izi ntango amazi. Basha bagira iki? Baruzuza mani majambo n'ubuzima bwacu bwuzu. Hano shuka ko pastor yegeze kugira experience ngaha. Yafashe Joriji kaga poudre agashira mu kirahuri. Hama acafata ayandi mazi menshi acaguma asuka muri sha kirahuri. Ubwa mbere umva nyene yari Joriji ya Coca byari yirabura. Plus yakomeza asuka byaruzura bikadeborda. Hama bitangura kuza biraba degradé kubijanye na couleur byari byirabura cyane. Mbwa bitangura kwireka buke buke uko yakomeza asuka bimera nk'ibitanguye kwera. Inyuma yaho bimwe byose byari birimo bija hanze hasigaramwo bishasha ariko arasukamo. Uko ni kubuzima bwacu bumeze. Ariko ni mwuzuzi mani majambo. Iri jambo ninjira muri wewe rizosohora ryashariri muri wewe, rizosohora biri muri wewe, rizosohora kwa kudaharira kuri muri wewe. Ijambo rizokuzura muri wewe. Nta kintu na kimwe cyakera kizosigara muri wewe. Hazosigara bishasha. Yo hasigaye bishasha. Nta kindi kiba gisigaye. Ndiyasha avuga ngo ni mudahe mushire umuteretsi. Haleluya. Iki nico uyu munsi nifuza kubabwira. Ndakeneye ko iyi horasyo turiko turavuga igaragarira umuntu wese. Haleluya. Witwa John Wesley baramubaza ati none nigikukeneye kugira ngo ushobore gufata isi. Aravuga ngo nkeneye abagabo 10 buzuye mpemu yera kandi bitandukanije n'icyaha. Izo kritere gusa zibiri yasavye. Aravuga ngo nimwihane kugira ngo muze muronke iki isezerano. Iyo naryo sirindi ni mpemu yera. Uyu munsi akeneye kugukoramo vino shasha. Urumva mukuriza uri kurankura mu vino shasha. Haleluya. Imana ikora n'abantu yabrijije yamenaguye. Haleluya. Ahumva kutagisigaye ari wewe ubundi wewe urafise ukumeze mugabe yo mwahuye n'uyu mpema akakujanjagura.
uragenda ukabwira umuntu ari we yagucumuye ukamubwira ati mbabarira, ngirira imbabazi, numvise mbuze amahoro. Undi umuntu habura amahoro ni umuntu aba yacumuye, ngawe bagucumuye ku mugani wabuze amahoro. Uyu sinopfa ndamubabariye, ukagenda ukamwegera ukamubwira ati mbabarira. Uzuye muhemuye uragenda ukabwira umuntu wivye bien, ukamubwira ati burya kirya kintu nivyo nari narihanye, kandi apotre wanje yaranyigishije ko Imana uheje kwisaba imbabazi nawe irifo ko wiharira. Mugabo vyanse numva no kubwira ngo ya mafaranga nje wena yatwaye yakujanjaguye, nta vyama personality yiwawe asura kugaragara, ni wabaho muri wewe. Imana ishimwe. Iki nico Imana yifuza ku buzima bwacu, abantu bagiye guhindura inosi n'abantu bajanjaguye, n'abantu bamenagurise, n'abantu bihumanuye, n'abantu batagira ikintu na kimwe Imana itagomba muri bo, n'abantu bejejwe. Ikice kigiye gutuma twinjira mu ikanguro n'ubuzima bw'abajene bwejejwe buhumanutse, n'ubuzima bw'ugwaruka bwitandukanije n'ikiguti cyane gisa naco, hatakindi barondera atari mu nyonga h'Imana, atakindi bifuza atari imigezi y'amazi, atari imigezi y'Imana hejuru ubuzima bwabo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga nk'uko imoga ihuzagizwa yifuza imigezi y'amazi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa kwifuza Imana. Nta kindi barondera. Baravuga ngo wa munivyo akavuga ngo sishobora gusubira inyuma, isi ni kibambwe kandi nanje ndi kibambwe kuri yo.